Hello my people, it's your boy Adobad aka Champion Boy aka Champion Boy aka Alien. So ndabatumiye abakunzi b'iterambere ry'u Burundi, ndabatumiye cyane mukore subscribe kuri Elite TV Burundi, mugire share na comment, murakoze cyane yabo. Bakunzi ba televiziyo yacu sondo dukunda cyane hama nimba ucugure telefone yawe aho uri hose aho uherereye hose mu mpande zose zine z'isi cyutahura ko Simba from Seed ndi imbere ya kamera hama nukume nuwa muririmbyi musanzwe mukunda cyane ariko imbere ya byose ndasavye ukande subscribe Elite Burundi TV Elite Burundi TV hama ukande subscribe kuri Elite Burundi TV kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro nka byose bica kuri televiziyo yacu. Murazi ko tubakunda, murazi ko tutigera tunanirwa, twama twabazana ibintu bimeze neza. No munsi ndi kumwe wa musore wanyu Adobad n'umuririmbyi umwe mu maririmbyi yamaze gukora ama hit song atandukanye kandi ubona afite na look bien Adobad ni mwane bro Hana fresh sana. Okay, atige kirekera Adobad tutabona igikorwa cyawe bro ni kubera iki? Biraza byose ibintu n'imipango ndakora vraiment. Indirimbo nyinshi ziko zirakora. Adobad twamuzi kuri broka yaraje asohora fine ariko bro twashaka kumenya ikintu kimwe kubera ki fine utasohoye video wasohoye visualize. No vuga byose ni program kuna yapanzwe avuga n'uburyo so sana reko zikimeze kose abantu barayakineza na urabizi bimeze bon. Okay Adobad umuziki wo mu gihugu cy'u Burundi urabona ingene umeze no munsi turakubona uri kumwe n'abapromoter bakomakome mu gihugu cy'u Burundi. Turabona Adobad indirimbo ziwe zaronka ama viewers menshi cyane atandukanye ariko twari twifuza kumenya ikintu kimwe kuri Adobad. Mbe Adobad ni ryari azotangwa gukora collabo? Novuga kuvyerekeye collabo ni mipango collabo ziriho collabo ziriho kandi nyinshi cyane ndafise collabo gusa nyene nayimaze igihe kinini ntayivuga. Ndafise collabo mu Rwanda, ndafise collabo zo mu Burundi z'abastari bakomeye, so nibaza igihe kiko kiraza tunzo nzisora ibintu bimeze bon. Okay Adobad uramuzi umuririmbyi yitwa Juno Kizigenza? Ahama ndibaza ko ari umuririmbyi yigeze kuza no mu Burundi kandi ni n'umugenzi wa Landrypromoter. Tukaba tuzi ko nawe mu bantu baguhagarikiye basanzwe banaguhana na support na Landrypromoter rimwe. Mbe ugira tubwire ko Juno Kizigenza ari wo muba mufitaniye collab? Wapi? So sishimye kumuvuga mu izina gusa nyene collab iriho. Collab iriho yo mu Rwanda yo mustari gusanzwe mu muzika ni mukunda kandi misi sinishi tuzo so. Adobad turamuzi umuririmbyi yitwa yasohoye indirimbo nyinshi za trendinga cyane reka nubwo ntubashimye kumuvuga mu izina yarafashijwe mu mugongo reka namuvuge ujya mutipe wo mu Kinama ndibaza uramuzi batazira Wiz Designer. Wiz Designer yarafashwa mu mugongo na bajya batipe basanzwe bagufasha mu mugongo wa diaspora novuga nka aho shaka kucubugo bamenya wewe n'abandi barabazi mu nyuma amaze kuganira ama conflit novuga ati yaciye asubira inyuma. Wiz Designer twari tuzi mu myaka yahera ubu uya yaratakaye ano masani tumuzi. Mbe n'umunsi wewe ku ruhande rw'iwawe ntubona ko nawe umunsi uzobakoshereza bazava gutakaza nk'uyundi? Wapi novuga yuko ibintu byose n'ibipango y'Imana. So Wiz Designer ni umukozi umuririmbyi mwiza afite hit nyinshi afite hit ari kumwe na Adobad ariko gusohora. So simbona ngo kuba baratandukanye n'abajya Didier Kiss ba Janvier ngo hari ikintu yahombye cyangwa ari ibintu yagize. So umuntu uburinzi bw'iyo ni bwa bundi nyene kandi mbona ibikorwa byo ariko biraje imbere kuri nyene. Oya Adobad ukuntu twe tumuzi Wiz Designer mu myaka ya 2019 2020 2021 na 22 mu ntango siwo Wiz Designer tubona muri umwaka bro. Ibintu byose nabyaje hit song biga hit songs kuvuga ngo umuntu kumenya kurimba kwa cyane hit song ni kintu cyatombora urayigwa ko hit song urayigwa ko. So ujya mwaka usanga yari nyaka yiwe tujye kuraba ijya mwaka Wiz Designer ntiyari wenyene yari Wiz Designer yari Oleg yari Berry Music bari baririmbye bari on top mu Burundi sibyo. So ubu naho uko imyaka igenda niko abarinzi bagenda barahana kijya yari ba Wiz Designer aba Berry Music ba Oleg. So muri kino gihe ni ba D1 ba Dramati n'abandi
So nibaza gusa wizi designer ariko arakora afite indirimbo zimeze bien barakora kandi afite ubuzi bwishi cyane. Okay, iki kibazo cyuko hari abaririmbyi bari hejuru abandi bakaba munsi urakeka ko kiva kuki? Support bisigura gute? Ubufasha support abafise n'ubufasha abafise. N'umunsi novuga ati nka D1 n'umuririmbyi ariko arakora neza. Adobad kubera ko twifuza gukora collabo na D1 kugira nawe urabe ko izina ryaje ushaka kuduga. Novuga yuko kuvyerekeye collaboration D1 n'umugenzi wanje kawa ina ndirimbo kugira ndazisohore nyinshi zimwe arazumviriza. N'umugenzi wanje keshi no muri studio iyo ndi muri studio rimwe turi kumwe. So no kandi mugenzi wanje umwanya wagera collaboration tuzokorana tu. Okay, n'umunsi novuga ati nka Landrypromoter ariko kugira accident na uri mu bantu bahagufi cyane ba Landrypromoter ariko nta foto nimwe yiwawe tugeze tubona posting muri kumenda Landrypromoter bro byavuye kuki? So igihe Landry yagira accident sinari ngaje mu Burundi navuyeho gato. So nyina nabizi n'umukozi wiwe Christ arabizi narababwiye barabizi. So nubwo ntabonetse kwifoto turi kumwe ntagiye kumusuhuza gusa ntibisigura yuko nterekanye urukundo kanaka. Okay, hari kibazo giruka kumushikira umuririmbyi mugenzi wawe. Navuga ati umuririmbyi w'Inyanzarake mugenzi wawe cyo kwibwa YouTube channel yiwe. No munsi nta yuguriye YouTube channel shasha. Mbe ico kibazo wewe ucumvise wacakiriye gute? Bro ni ibintu birabaje sana kugira ubone umuntu arakujeho nyene 1k subscribe kuri YouTube aba yarakoze cyane. Aba yarakoze. Mugihe rero ubushitse YouTube yawe utunge kuyiduza itangwe kugera ku rugero rwo hejuru. Indirimbo ziri harimo umutaye mwishimana. Afite indirimbo zishika muri zine muri account ya Rafis. Afu video zitatu. Umva umutaye munini ni miliyoni hafi zitanu. So umuntu akaca kwiba account abagusubije inyuma cyane birababaje sana. None urakeka kwibwa kwa YouTube channel ya mugenzi wawe ikanovuga ni God Boy Hunter. Urakeka ko cyo bari kibazo cy'abasuma cy'abahakera cyangwa cyo bari kibazo cya YouTube barakosheza amakosa muri YouTube bakaca batwara YouTube channel yiwe? Chini bazakarantu bayihakinze. Gute nawe? Kwera kawaida YouTube simbana ko ari amakosa yavakora agatuma bafuta YouTube yiwe cyangwa bayitwarira. Urakeka ko yobari yaribwe hacked. None wewe nk'umugenzi wiwe ico kibazo ariko twibuka ko cigeze gushikira Landrypromoter. I think ko cigeze kumushikira Landrypromoter cyakemutse gute ko? Landrypromoter ko yabigenjeje nawe nyene sikundi channel yiwe barayitwaye barayi acayigurura inyindi nta yindi nzira man. So baragerageje kuraba ukuntu bayigarukana baraca mu nzira zo kuyihakinga bayigarukana ibiranga. So mugihe byansirire nkuko ukabuze ivyo uri kurakora ntibisigura yuko ngo ugura iyindi kazosubira kuduga. Uraduga neza tu babashabiki bawe nibajya nyene abakozi bawe nibajya nyene abasi bawe nibajya nyene. So urugurura iyindi ukakora ibintu bikaza. Okay, Adobad nanifuza kumenya project ufise muri no miss. Project ufise ni nyinshi sana bro. Nyinshi cyane bro. Bikuvuga yuko muri kuno kwezi kwa gatatu nzosora indirimbo kwanza zibiri. Back to back mu kwezi kumwe nzosora indirimbo zibiri. Na ndazizoba hit tu. Adobad hari amajambo menshi avuga yuko Adobad ari umuririmbyi bakoresha amafaranga menshi muri entertainment y'umuziki muri industry y'umuziki ndundi kandi akaba kiri mutoyi. Mbe uburyo bukoresha bwo babuva kuri ba DJ Kiss canke harahandi hantu usanzwe wikora? Novuga yuko kuvyerekeye gukora no gushama amafaranga uburyo mu kintu ukora ni kuba wizera ati ejo ni heza canke tuzogenda ego. So je nashyamwe uburyo kubera nkora ibintu nkunda nkora ibintu nkatirizo hasi nkora ibintu ntomboza nkora ibintu nzi nkora ibintu nkunda. So nafise support nyinshi ndafise abantu barahanye na supportinga ndafise abantu benshi bari hanze ba supportinga. So nanjye nagerageza gushyamwe ubuvuzi wanje nyine tunkakora ni benshi tu ba supportinga. Adobad muno misi twarabonye ubuheruka ko wigeze kuba ugwanira umukobwa na Landrypromoter. Mbe n'umunsi Adobad yo bari mu rukundo cyangwa ari single? So novuga yuko twarigeze kumugwanira senye ntibyakunze. Byakunze aciye gutahazi yacana hasi kunde Landrypromoter kandi ikindi naco cyo kuva vuka sindakunda. Yego
Krista nawe kandi tutakundanye yawe umukobwa wa mbere ndondeye kandi kugeza no munsi no sasa ndakundana nyene Okay Adobad, reka tumene nk'abagenda kurangiza ariko tutararangiza akajambo kamwe ushobora kubwira abakunzi ba televiziyo yacu n'abafana bawe bariko turamuri kano kanya. Ya kintu nababwira abakunzi biterambere by'umuziki w'u Burundi nuko bakora subscribe kuri Elike Burundi TV bakakora amashare kugira TV yacu TV yo muhira kugira ibandanye itera imbere ishike kure baronka ama news mashasha bakora ibintu nk'ivyo so ndababwira n'abakunzi banje ndiko ndakora fise collaboration zibiri kwanza nzosora mu kwezi kwa gatatu izo ari back to back kandi bazozakira fresh tu ya abandanye bakora na subscribe ku channel yanje bamfollowing aho urakoze cyane Adobad abakunzi ba Elike Burundi TV natwe na Adobad n'umujene mutoya ariko arakora ibintu bimeze neza cyane aratubwiye byinshi yatuganirije hama no ngenda kubwira ati kanda subscribe kuri Elike Burundi hama ukore na share comment bivanye no kwiganira wacakiriye turabakunda cyane hama yarije kibuditi brenga mnyamasimba from south imbere kamera hama nkabanda ari kumwe na Adobad eka ndabwira ati turabakunda cyane ati cha. Hello my people, it's your boy Adobad aka Champion Boy aka Champion Boy aka Alien. So ndabatumiye abakunzi biterambere ry'u Burundi ndabatumiye cyane mukore subscribe kuri Elike TV Burundi mugire share na comment murakoze cyane.